Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze yompi radio Ndiragakura ndabaha nikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi aya nayo akaba agizwe na zino ngingo nkuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba indongozi muri Afrika gukinga intambara gushiraho politike ituma ugwaruka rukunda ibikorwa biteza imbere Afrika. Ivyo akaba yabivuze igihe yariko atanguza icese inama igira gatatu y'abashikiranganje mu vyo bajejwe harimwo ugwaruka mu karere ka Afrika y'ubuseruko hari kuri uyu wa gatanu. Bene gihugu ngo botahura ko ururimi kavukire ari itunga ridasubirizwa rukaba n'umushinge w'iterambere. Byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana imuyinga hariko hahimbarizwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire aho wahimbajwe ku ncuro ya 23. Hari umugabo wo ku mutumba Gihororo muri komine Gatara intara ya Kayanza yagandaguye abana biwe babiri abacumise mwijoro ryo kuwa 10 rishira uwa 11 Rusama uno mwaka abaziza ko ngo boba atarabiwe. Amakuru twabateguriye sayo gusa mu kanya isase ni inkuru imwe ukwayo. Ano makuru muyashikirizwa na Gordien gato mfashijwe mu hinga bw'ivyuma na Charles Bgirimana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha mu ngingo nkuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba indongozi zo muri Afrika gukinga intambara mu gushiraho politiki ituma ugwaruka rukunda ibikorwa biteza imbere Afrika. Ivyo yabivuze mu gihe yariko atanguza icese inama igira gatatu y'abashikiranganje mu vyo bajejwe harimwo urugwaruka mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Akavuga kandi ko aho hatagira amahoro n'umutekano ataterambere rihaba, ko ubukene butuzwa no gukora ibikorwa bigwiza umwimbo. N'inkuru ya mugenzi wacu Eli Ilumva. Mu majambo bavuze ugwaruka gwiyemeje gukora kugira bateze imbere ibihugu biciye mu guharanira amahoro n'umutekano byo soko n'inkingi by'iterambere. Bakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi bongera baramushimira kuba yafashe iya mbere mu gushigikira imigambi y'ugwaruka haba mu Burundi no muri Afrika. Berekanye ko zimwe mu mvo zituma ugwaruka rukoreshwa mu bikorwa bihungabanya umutekano ari kuba bataronkejwe inyigisho biciye mu mashure, ukubura imigambi ishigikira ugwaruka kwiteza imbere. Basavye amareta gutunganya politike umugwaruka ruronswa inyigisho bagashigikirwa mu gushinga amashirahamwe yo kwiteza imbere rugatanga akazi gutyo ubushomeri bugatuzwa udasize inyuma ubukene bwo soko ry'umutekano muke. Mu bashikiranganje bajejwe ugwaruka mu bihugu bitandukanye vya Afrika y'ubuseruko bafashe ijambo nko mu gihugu ca Kenya yahanuye ugwaruka kwirinda guha amatwi ababaca intege ko ataco bashoboye kuko abandi babishoboye nka Mandela canke Jomo Kenyatta baharaniye ukwikukira kw'ibihugu vyabo kandi bari bakiri mu myaka y'ugwaruka. Inyuma y'ayo majambo haciye hasomwa itangazo ry'ivyavuye mu nama idasanzwe y'ugwaruka go mu karere ka Afrika y'ubuseruko yatanguye ku munsi wa kabiri ahi Bujumbura. Muri iyo nama ngo hapfunditswe ko hategerezwa gukomezwa inyigisho zo gukundisha igihugu gwaruka, kugwaruka goshigikirwa mu bijanye no gukarihirizwa ubwenge, gushigikira imigambi yabo, kubaha ijambo mu migambi y'iterambere. Baboneyeho gutera ivyatsi ububisha bukomeza kwibonekeza muri Sudani no gusaba ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika gufasha kugira ibintu bisubire ku murongo. Mwijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gutanguza icese ibikorwa by'inama igira gatatu y'abashikiranganje mu vyo bajejwe harimwo ugwaruka mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko, yasavye ugwaruka gukora no kudashira ejo ibikorwa bashoboye gukora uno munsi. Ati intambara nimbi ibuza ugwaruka gukora kugira gwiteza imbere. Yavuze ko ari vyiza gukinga intambara maze acahamagarira indongozi zo muri Afrika gutunganya politike nziza kugwaruka kugira rukore ruteza imbere Afrika narijya ibice birenga 50% arabafise hagati y'imyaka ya 25 na 35 kugira bikunde. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ahanura indongozi zo muri Afrika kwirinda intambara. Avuga ati nta terambere rishoboka ahatagira amahoro n'umutekano kandi nta mahoro n'umutekano vyoshoboka ahari inzara n'ubukene
kandi ubukene n'inzara ntivyovaho abantu badakoze, niko guhamagarira ugwaruka gukunda ibikorwa. Ikindi yabahimirije ni uguhurikira hamwe mu makoperative kuko ngo nivyo bigwanya ubukene. Mu vyo bokora yabahimirije gushira imbere umwuga w'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Yarangije avuga ko ataca atazokora kugira abashigikire, akaba mbere yaboneyeho kumenyesha ko ahi Bujumbura hagiye kubakwa ikigo c'ugwaruka kizohora gihuza ugwaruka rwo muri Afrika, hanyuma ku mwaka azarakeza ugwaruka rwigenje neza gusumba abandi mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Eri Lumva turagukengurukiye gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vyose vya leta kuva mu mwaka wa 2023 gushika mu mwaka wa 2027 biri mu vyo leta yihaye kuzoshira mu ngiro, bikaba biri mu vyizwe vyongera biremezwa n'inama nshikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 10 Rusama uno mwaka. Ivyo ngo bikazotuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera kandi Uburundi nabwo bube akarorero mu ikoreshwa ry'ubwo buhinga. Kurikira umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye. Mu ntumbero yo gukomeza igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi, leta y'u Burundi yarateguye yongera irashira mu ngiro umugambi w'igihugu wo guteza imbere ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru kuva mu mwaka wa 2011. Ihangiro y'uwo mugambi kwari uko ubwo buhinga bwoshikira bose kugira ngo ubutunzi butere imbere kandi Uburundi bube akarorero n'icitegerezo mu karere mu mwaka wa 2025. Ikwiragiza ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vyose vya leta ni ngombwa kugira ngo ubutunzi butere imbere, intwaro ibereye ikomere muri ico gisata, ihuza mihora mu bisata vya leta rikomere kugira ngo igihugu gishikire amahangiro y'iterambere rirama. Iyi ntunganyo ngenderwa ko irerekana intumbero nyamukuru z'umugambi w'igihugu wo gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vya leta mu kiringo c'imyaka 5. Irerekana kandi utwigoro twokogwa mu gutunganya ibisata bijejwe ubuhinga ngurukana bumenyi n'inyubako zigezweho busaba be no gutuza ubugizi bwa nabi bukogwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi. Ihangiro rya leta ni ugukorohereza abenegihugu mu byo bakenera byose mu bisata vya leta kugira ngo babironke bitabahishije biciye mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje, mu vyashikirijwe hakaba harimwo ibi bikurikira: mu bituma ico gisata gicumbagira gushiramwo ukubura ibitabo bitanga intumbero yo kurikizwa. Mu bijanye n'ingene igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi cifashe ngaha mu Burundi, kwerekana ibitigiri vy'ibisata bihuza imihora, kuraba neza ko ikigo setike gifise ubushobozi bwo kwakira ibikenewe vyose muri ico gikorwa cyo gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vya leta, kuronsa ibikoresho bikenewe ikigo setike kugira ngo gishobore kurangura neza imirimo gishinzwe, gukora urutonde rw'ibikoresho vyose vyatanzwe n'ishirahamwe Huawei, kwerekana ingene vyifashe no kwerekana ico vyokoreshwa, gushira uwo mugambi ku kiringo c'imyaka 10, gushiraho umugwi w'igihugu jeje gukurikirana ikwiragizwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi wotwarirwa mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, ukaba ari wo woca utegura intunganyo y'ingene uwo mugambi woshigwa mu ngiro. Radio Ndaragakura turabandanya kubashikiriza amakuru tubabateguriye. Abenegihugu ngo botahura ko ururimi kavukire ari itunga ridasubirizwa rukaba n'umushinge w'iterambere. Vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana imuyinga hariko harahimbarizwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire, aho wahimbajwe ku ncuro ya 2023 ku civugo tugira ikirundi ururimi rwikwije, ikimenyetso cyo kwikukira inkingi y'iterambere. Umushikiranganje François Havyarimana agashima ingingo ya leta yo gukoresha ururimi rw'ikirundi mu nama zose.
sagaseseshwa rumuri ko ishingwa ry'uwo munsi mukuru ari iteka rikomeye ryatewe ururimi kavukire, aho amakungu yose yabonye ko ururimi kavukire rufise uruhara ntangere mu buzima bw'igihugu n'abenegihugu. Ururimi kavukire ni isoko ry'iterambere, ari naco gituma ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero, ubuhinga n'imico kama UNESCO ryashinze ko umunsi wa 21 Ruhuhuma wo kwama uhimbazwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni ngombwa rero ko abarundi bose dutahura ko uwo munsi uhambaye ko ururimi kavukire ari itunga ridasumwa, ni itunga ntasubirizwa n'umushinge w'iterambere. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Uburundi bwifatikanije n'ayandi makungu ku ncuro ya 23 mu kwibuka uwo munsi mukuru ku civugo kivuga kiti tugire Kirundi ururimi rwikwije, ikimenyetso c'ukwikukira inkingi y'iterambere rya bose. Twagomba dushimire leta y'u Burundi ku ngingo nziza yafashe yo kwifatikanya n'amakungu mu gushigikira ico ciyumviro ciza co guha ikibanza kibereye ururimi kavukire mu guhimbaza uwo munsi. Itwibagiye n'ingingo nziza iherutse gufatwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, ingingo nziza yuko ururimi rw'ikirundi rwokoreshwa mu manama yose, mbere n'ivyegeranyo bigatangwa mu Kirundi. Abanyeshuri babigeme ngo bakwiye kwijukira ivyigwa vy'ubuhinga kugira basahirize basaza babo bongere biteze imbere. Ico cifuzo cashikirijwe n'urongoye Rotary Club y'Ibujumbura Caritas Niyonzima kuri uyu wa kane, mu gihe ishirahamwe Fawe Burundi ry'abakenyezi barezi bafatikanije n'umuryango Rotary Club Bujumbura bari batunganije uruganda mu gisagara ca Bujumbura rwo guhimiriza abigeme gukunda ivyigwa vy'ubuhinga, ivyo bita science mu rurimi rw'igifaransa. Niyonzima Caritas agasaba abajejwe gutunganya ivyigwa, abigisha n'abavyeyi gufasha abana gukunda ivyo vyigwa. Mu Burundi uko bimeze kera na kera umwana w'umukobwa yarafite ivyo ashoboye n'ivyo adashoboye, ariko mu ishuri waraba ugasanga ivyo biharuro barabitora, yaba iyo chimie yaba iyo physique, ugasanga ivyo bintu byose barabitora. Mugabo hashika imbere bagera kuduga uko bigira imbere, wagera kubarondera mu buzima ukababura. Igihugu kihahombera, igihugu gihomba ikintu kinini cyane. Nk'urya mufasoni umwenjeniyeri ari mu buhinga buhanitse yavuze ati umunsi abana b'abakobwa cyangwa abapfasoni ni 18% bashobora gukora ico gikorwa ciwe, mu gihe igihugu coronka abandi 92 nk'urya mufasoni twaba duhiriwe. Sinibaza yuko aya mabarabara yacu rimwe duhora dusanga agoye gucamwo, sinibaza yuko byaba ivy'umuyaga nkuba turinda rimwe kuja kurondera abahinga bo hanze, kandi dufise abana b'abarundi kazi bashobora kuza gusahiriza nabo basaza babo. Niyo ntumbero rero no kugira ngo abo bana bavyumve barezi bibuke kubafasha, ntibave babigisha gusa, babafashe n'ingene baja muri izo ntumbero. Hanyuma rero naho ubunye bavuga ngo ubuhinga bwa none ngo ibintu byose ngo urabitora ngo kuri internet nta uja kurondera ico atazi, kwari kugira ngo rero tubarangire iyo baja kubirondera. Ubu kwisi yose barashizeho umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi n'umukobwa afise ubwo bumenyi, kugira ngo bafashe ibihugu byo gufasha abo bana biga ubwo bumenyi, ibihugu nibisubire kuzera inzi baronke abo bana aho. Kugira ngo rero ivyo bintu babishike, nuko abajejwe gufata ingingo bashobora gushiraho izo programme z'uko abana bamenye ivyo bintu aho biri, bahimiriza abo barimu bakamenya yuko ivyo bintu bategerezwa kubikorera. Abavyeyi cyane akamuno batera ni kudahuvya abana, bo kwegera umwe wese bakamuha ikibanza ciwe, kwegera uwo mwarimu bakamwana ico ashoboye, hanyuma nabo nyene bakagerageza kuja bakurikira ibihe bakamenya aho ibintu bigeze. Nayo Janete Kaneza arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi b'abafundi bitaho iterambere ridakumira FIADI avuga ko iryo shirahamwe naryo rikangurira abigeme ko atamyuga y'abahungu abigeme batokora, agahamagarira ikibano gufasha abigeme kwitaho ivyigwa vy'ubuhinga. Ni mu gihe Janete Kaneza yarahejeje gushinga intahe yuko yashoboye kwiga gushika aho aba umufundi mukuru, ico bita ingenieur mu rurimi rw'igifaransa.
ibifashi cyane ni indero turonka tukiri batonya, ikibano catwigishije kitubwira yuko hariho imyuga y'abagabo n'imyuga y'abagore. Namanda bivuga kenshi umutwe ntucagura. Umukobwa ashobora kwiga ibiharuro n'umuhungu arabishobora, umukobwa ashobora kwiga ibitari ibiharuro n'umuhungu arabishobora. Iciza gusa nukwiyemera, nuko abavyeyi ikibano gifasha abana bose bakaja mw'iyo myuga, byotuma batera imbere, bateza n'igihugu imbere, kandi nta mwuga w'abagabo gusa uhari. N'ishirahamwe FIADI ico dukora turondera barya abagore bashoboye gira aho bashitse, bagiye mw'iyo myuga, ikibano n'abavyeyi batadutuma tujayo, mugabo bateye imbere, bateje igihugu n'imbere, akaba aribo baza gutangwa ubuhamya, hanyuma abo bana barabona yuko bishoboka, nabone bashobora kubandanya nk'abo bakuru babo canke abo bagore bashoboye gutera imbere. Ikindi naco nuko abigisha batera intege abana, bakabona umwana ashoboye iki, bakagerageza kumutera intege mwico ashobora, kandi hakabaho imigambi ishobora korohereza abakobwa kuja hamwe mw'ibyo myuga, tukagira nk'ama centre de recherche y'abagore baba ingénieur, akaba n'amabourse atuma kwa kuntu umugore atiyemera ashobora kuronka ibikoresho bikwiye kugira ngo ashobore guhiganwa n'umugabo ku kazi, kuko tugitangura tubwirizwa guhigana, hanyuma agere igihe avyiyumvemwo mu kazi, hanyuma bagire hamwe bose bashire hamwe ubumenyi bwabo, hanyuma duteze imbere igihugu. Abanyeshuri bagera ku 3216 bo mu ntara ya Cibitoke nibo bitezwe gukora ca kibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda gitegekanijwe ku magenekerezo ya 30 na 31 Rusama hamwe n'igenekerezo rya mbere Ruheshi uyu mwaka. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Joseph Nyandwi akamenyesha ko intonde z'ivyigwa zarangiye, ubu bariko barakora ibibazo vyo kwimenyereza. Joseph Nyandwi agahamagarira abo banyeshuri kuzokorana umutima mu nda. Abana biga mu mwaka w'icenda bitegurira ikibazo ca concours national kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri nyuma y'ishuri nshingiro bashika 3216 bazokora mu bibanza bishika 48 mu ntara yose. Imiduga itegekanijwe ishika 10 6 ibibanza 48. Muri ivyo bibanza bazokoreramo hariho muri Rugombo kubera inzira zigoza yagoranye gatoya muri Mugwi, hariho centre imwe y'Umugwi Buhindo izoronka ikibazo giciye muri Rugombo, n'indi centre imwe muri Mugina izoronka ikibazo giciye muri Rugombo, kuri centre yo kuri Kofo c'Amakombe. Bazocungera ikibazo bose hamwe bashika 137, kandi imiduga nta kibazo biteye kuko byatekanijwe, nta ngorane twayibonamwo, yateguwe bimeze neza. Ntonde z'ivyigwa abigisha bose turabona ko babihejeje, ahubwo impano twohereza abanyeshuri nuko ikibazo bagikora batekanye, umutima uri mu nda, na cyane ko ivyigwa vyaheze kare, kandi ukabona imyiteguro uko bariko bayisubiramwo genda neza. Ubu two dukoresha ibibazo vyo kwimenyereza amateze au niveau de la province au niveau de la commune, tubona bigenda neza kurya bariko barakora iyi myimenyerezo bazikore batekanye kuko bakora iyi myimenyerezo nyene ko cyane ko ivyigwa vyaheze kare, kandi ukabona vyaheze nta ngorane habaye. Turangirize ano makuru twabateguriye kuri no nkuru ivugwa mu gisata c'imibano, aho hari umugabo wo ku mutumba Gihororo muri commune Gatara intara ya Kayanza yagandaguye abana biwe babiri abacumise mwijoro ryo kuwa 10 rishira wa 11 Rusama uno mwaka, abaziza ko ngo boba atarabiwe. Inyuma yo gukora iryo bara yaciye atungwa nayo yameze, ariko umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara mu byo ajejwe harimwo imibano akamenyesha ko yaraye afatiwe mu gisagara ca Kayanza, ariko arondera iyo ahungira ubu akaba yashikanywe imbere y'inyamiramabi. Urunani rw'amashirahamwe yitaho agateka k'abana FENADEB ruratera ivyatsi ubwo bubisha, rugasaba ko ubutungane bwokora igikorwa cabwo. Rurasaba n'abavyeyi kwirinda injyane mu miryango kuko zituma agateka k'abana gahungabana, ni mu gihe uwo mugabo ngo yariko ashwana n'umukenyezi wiwe, uwo mukenyezi ngo akaba yari yamwinyegeje. Ku gihe cy'isaha 2 zibura iminota 10 ni kuri iyo nkuru rero duce turangiriza ko amakuru twariko turabashikiriza. Abanshimiye mwebwe mwese mwayateze yompe, nkashimira kandi na Charles Bigirimana yatumye amajwi abashikira. Gordien gato nariko ndayabashikiriza, nkabanda bifurije kugira ijoro ryiza.